yatanguye isizo voilà kuko buri Alonso ibi bintu bya tournoi nkibi ivyo biba ku ruhande rumwe kurundi biratandukana na champion ibi namayeri gusa umumenyereza panga urukino kurundi kugara abo kunagwikura ico rero urabona ko yagishitse ko ico ntigisaba kuba bindi ayego birafiza aho bihuriye no kuba warateguye umugwi kuko iyo waro Christian nibo bazokina nizo Europa ziba zishize muri za finale mugabo kwidebruya kuyiwe gushikana equipe muri ntuze arerekanye yuko bitandukana bimwe tumwiyumviramwe ko ubwo bari ubushobozi bwiyo buke ahubwo harimwo akantu kamuvangi ubwiza bwo bwarabufise harimwo akantu kamuvangi en plus no kubaka icizere n'ikinabana cyane surtout mu kuduza maniva mwamwe y'abakinyi ibona ko byari byaranse urana nka Casemiro w'ikigi umukinyi atinyitse cyane ukaturaba nka Harry Maguire nivo yo yaraduze no gucenga zigaje Harry Maguire muri championnat aratandukanye na Harry Maguire muri Europa gusa n'abakinyi ba maturité babakinyi bafise iyo experience idasanzwe aba ba Maguire iyo gizimana bakaba bafise ako gaforme ibi byo gukina iyi nivo ni nivo bamenyereye cyane bamenyereye erega Maguire no kuva muri 2018 akina za demi finale ya mondial demi finale ya mondial hamarakina finale ya Euro ya 2020 finale iramaze gukina zibiri voilà nubwo iyi heruka atari titulaire kuko muri defense mengo hari Mageri hamwe na John Stones voilà na John Stones ariko muri squad abarimwo yo niveau nyene aba ariko ayikinako ayimenyereye n'ibintu nyene ubona ko biza bigafasha Manchester United cyane Yves ku munsi wejo twari duteramye hano turiko turakurikirana izi za RFI za France 24 ku bintu byariko bibera hariya i Vatican ku munsi wejo kuva saa sita akotsi kari kakirabura yakotsi rero kirabura hariya yabitaratunganya hariya anye kuri chapelle yitwa 16 mu Congereza 16 urumva rero byagiye gutunganya mu madisiteri mu masaa 12 kubari bateramiye novuga ico gikogwa abagera kuri 1500 abemera bagira ku 1500 bari bateramiye ngaho onye imbere novuga ikibanza ceranda ci Vatican ariko rero mu 18 bararungika kotsi kera rero ivyo rero bivuze iki bivuze yuko hari hahejeje rero kumvikanwa ko papa yatowe ku bice bigera kuri 3 vya kane nivyo biba bikenewe 3 vya kane rero umupapa bahurije ko bose so wundi no munyamerika yitwa Cardinal Robert Francis Prevost Robert Francis Prevost niwe rero yatowe papa mushasha agira 267 agira 267 ego papa mushasha uramuzi nako papa yabaye wa mbere oya ni Petero Yohani Petero Yohani niwe bamwita uwo Ecclesia Katolika yubaka mwungere donc nivyo kuko niwe yasigiwe iragi na Yesu Kristo ati iragira intama zanje Petero uyu rero yatoranye izina rya Papa Leon wa 14 voilà Papa Leon 14 rero Papa wa 14 Leon n'umunyamerika mugaba mamuko yiwe niyo yakure ni muri Peru muri Peru hariya muri Amerika y'Amajyepfo bakavuga yuko biba bigoye cyane ko papa wa Ecclesia Katolika abo munyamerika burya Amerika si igihugu kiri Katolike urumva ego ni igihugu kiri Protestant donc kigwiriyemo abaporoto ni igihugu kiri Anglican umengo mbere umengo ibintu nk'ivyo urumva rero ni gake rero bashobora gupermeta umupapa bahariya
uyu rero ngo n'ikintu cyatumye apasa nk'ubunyamerika nuko afise nako k'ubunyaperu kuvuga ubunyaperu bw'intervenye cyane kurusha ubunyamerika kuko n'ubukura bamubonamwo nk'umuntu n'umuco mwinshi afise yakuranye n'umunyaperu kurusha umunyamerika uraba biriya bihugu barimuka cyane hanyuma uyu mupapa mushasha yazanywe i Vatikano na papa herutse uno papa ya Francis ni nawe yaciye aza kumugira ubujejwe abasenyeri bose bo ku isi uwo muntu rero ngo adasanzwe abadasanzwe aba ari umuntu adasanzwe yagiye kugira amahirwe rero yo gutorwa ku myaka 69 nibaza ko ari muri ba papa babayeho bakiri bato kuravye nka muze aheruka by'ukuri yimitswe umengo aramaze gukura kidogo ngira ngo niho ayo mabanga nyene ahera no kuvuga ko imyaka yigiwe imbere nyene ingwara zigatangura kuba nyinshi nyene zo umuzahabukuru ariko uyu urabona kumenga umuravye Alonso urabona ko agifise inguvu zo gukura urabona ko agifise inguvu suko dufatiye ku paraporo y'abandi bapapa ko nta papa w'imyaka 50 abaho oya kabisa ari amaposte namari amabanga amwe no mu gihugu udashobora kuronswa utarashikana imyaka kana yego nuko rero urumva rero hajya itazini na imaze gutunga abapapa babiri bonyene bo muri Eglise Katolika urumva ico gihugu nikiba kiri katolike cyane harimwo Joe Biden hajya Biden yo mu Katolika yari mu bandi bose bigeze nta wari mu Katolika ari undi umwe nibagiye mugabo Joe Biden we wari Michel Baraki we unako Obama we yari umuporoto yari umuporoto Barack Obama umuntu harimwo n'ibintu bya Hussein nuko rero ko kaba kari gaciyemwo tuve kwa papa rero tugende mu gikombe c'umukuru w'igihugu Gikombe c'umukuru w'igihugu Alonso giteye hehe muri weekend hayimirije iki mu gikombe c'umukuru citiriwe umukuru w'igihugu giteye muri kimwe ca kane gishiri Icanyuma ngira ngo twagiye turabigaruka ko makuru yacu aheze ni gikombe ubona rero yuko hambavu bari barindire yuko championnat isozerwa kugira ngo binjire neza muri kino gikombe canke muri no higanwa ni kimwe ca kane rero gishiri Icanyuma urukino rumwe ariko imigwi ibiri ihurira ku kibuga atanumwe cegamiye kugira ngo bahatanira ayo manota 3 cyangwa bahatanira iyo tsinzi umwe muri bagize amahirwe akaca bandanya muri kimwe cya kabiri gishiri Icanyuma rero nuko babipanze ni Burundi Sport Dynamique ku munsi wejo bazohurira hari Gatwaro na Musongati ni kuri stade Gatwaro mu Kayanza azoba yigiye cy'isaha 9 zuzuye neza Burundi Sport Dynamique na Musongati ku kibuga cy'Igatwaro hari anye mu Kayanza ariko kandi izindi nkino zigera kuri zitatu zizoca zikinwa ku munsi w'Imana imigwi ibiri Bujumbura izofata urugendo rubashikana hari anye Igitega kuri stade Ngoma ahazobera urukino rwa nyuma rwa final ni hagati ya Interstar na Vitaro hagati ya Interstar na Vitaro hama kuri stade Gatwaro mu Kayanza ku munsi w'Imana Rerier na Bumamuru bahahurire saa 9 Aigle Noir na Flambeau du Centre nabo baci bahurira imuyinga kuri stade Umuco ku munsi w'Imana nyene nizo afishe zitegekanyije turabibutsa gusa yuko hano muhura mu rukino rumwe gonyene iyo munganyije mwifashisha za prolongation iminota 30 y'agasunuzo hama byanse mukaca mwitiza ariko hajya birimwo birabamwe ko eri Alonso hajya birashobora gukura saa 9 kuko saa 9 yiwacu twama twongeramwo omo bihuse ni nka 10 minutes oya amari mwa karotare ka 10 minutes omwe 10 minutes sawa nibwo twofata 10 minutes nibwo twofata 10 minutes fata yuko mita icihera 15h50 nako 55 sivyo 15h55 canke vatagwana 10 canke 16h to sivyo 16h to baruhuke 15 minutes hama deuxième mita 16h15 bagaruke
canke 20 sivyo bakine 45 minutes ni kuvuga yuko 17h nako se hazoba kirima 16h 17h10 oya ntibatanguye na kenda na 20 sawa 17h10 ongere koko nka 5 minutes sawa 17h10 sivyo haba hakimeze neza mbere yuko prolongation zitangura ni baruhuke haracamo nka 5 minutes sawa 17h15 babinjire muri mu gace ka mbere gahere na nusu na nusu batangwe na kara gahere na nusu hama baruhuke 5 minutes na 35 binjire gahere na 50 hama tegura penalty vyama bitwara nka 10 minutes 5 minutes nta 5 minutes Alonso muri 5 minutes kumwe ngo barabona nabamaze gupanga batera izo ni 10 minutes nta 5 minutes bikwigwa sawa bace batangura penalty tatangwa kugenda bwira umunyegora tukarenga umurongo biriya byose sawa none 18h nibo batangura penalty 18h mugurumva ko ari kera ni kera mugaba bakibona 18h urumva Alonso nk'imaci y'imuyinga hari aho usanga nk'imuyinga nk'uwo munsi imvura yaguye bwije kare bibaho 18h ku buryo umunyegora atabakibona izamu ariko kubera ikibirinda kubijaho umunyegora banza kutangura kutabona bo antuka nibaza yuko hamwe bokorera kuri uno mwanya vyoba vyiza gusumba hatabaye ayo marotare ya 10 minutes cyane ico tuvuze nubundi cumvisha abantu ko ari gutangura ku mwanya voilà uko isaha batangure ku mwanya ko banyaburaya nta kibazo kibagiye ku banyaburana kenzere kuko bashika ku kibuga je nibaza ko naba anye bashika ku kibuga yinera varega aba anye nabafise itegeko ribabwira yuko bashika ku kibuga yinera va none bashitse ku kibuga yinera va ni icyaye ikintu cyotuma bacererwa izo 10 minutes rero hamwe bokorera ku mwanya nibaza yuko vyogenda neza gusumba reka tukadutaha nawe wa ntuze wali oya nawe ni mimi mimi ndakubwira ni wa mubarasa umwe twa uciye umubona afise isabukuru uno munsi rero afise isabukuru uno munsi kandi n'umwe mu bantu twafatanye urugendo tuza ku kazi nawe aja ku kazi urumva rero umunsi we ni mwiza isabukuru ya vendredi ubona imeze gute ibimeze neza kuko ni weekend weekend na kidi weekend ni uno munsi nyene wo ku vibinga gukora ibivumvuri mu mutwe niko bakunze kubivuga kubikura mu mutwe kabisa ibintu biba byakuruhishije muri iyi minsi nyene yo y'ibikorwa kabara akaryo keza kukuholaxa kwirekura rimwe na rimwe n'akazi kinyene kagatamba cyane kagatamba cyase nkubeshe yive nimeruka gutamba akazi kikera pe ariko n'inshuro wumva umuziki urawureka ngo uheruka kuwutamba kera uba wafashwe n'ibi urumva jewe donatire nturi umutambyi mwiza sindi umutambyi ni mwiza ariko n'akaryo ko gutamba ndakaronka gake kuko jewe kugira ntambe bisaba kumva indirimbo kuri jewe suko jewe kuri jewe gutamba birasaba kwanza na vibe kucreate vibe birasaba vibe ariko nizo vibe mbona ibi byo gutamba atari ibya wewe umeze nka je simvuga ngo ndanabiheruka ke asha jewe nta nivyo mba nkumbuye saje uretse ko ntashobora kwibuka ngo ndabiheburuka iki gihe ugasimba ndanabigumbuye nta nico biba bintwaye no kutabitamba nyene si ibintu byanje buriya jewe ingwara yanje no kuririmba ingwara yanje no kuririmba hejo bundi za Inter za Barca za Real zaransaraje maze imisi naririmba mba numva zarangiriye nabi zarakugiriye nabi aho kono twagiye ducana tuzitangaza mimi rero nizera ko adafise umugenzo wo kwisangiza sinamwiza
uwo mugenzi si mwiza kuko nyamwigendako ntari miri menshi niko baca umugani mu Kirundi cyane ko yavutsa yakigwa n'abantu bavuza impundu hageze kwibuka rero isabukuru ni gute wewe uvyikora ivyo bintu ntavyo ndamwitezeko ncaca ko ari vendredi twe turahari ego aze kubaterekera kabisa nawe wega ariko kandi bibaye ngombwa nubwo tudatamba turatamba gutamba ni sawa gutamba ni sawa gutamba ni sawa cyane rero nkuko Alonzo ariko ayivuga reka turamutse abandi bantu bazindukanye natwe bose ndabona uwitwa Jean Paul Neymar arahari Aristide nawe arahari Aristide yambwiye ko mwahuriye mu kinama cyane ego Aristide arahari n'abandi bantu bose bamaze gushika kuri YouTube turaza ko bagaruka ko mu kanya Frank de Jong rero Frank de Jong no umusore n'umutayigayizwa nawe turi kumwe ngiyangarindiriye kumenya ivya Barcelona na Real Madrid cyo tubivuga ko de Jong rero turi kumwe ba Villepin ba Floribert bose ndazi bari kumwe natwe rero niyo mpamvu rero tuba tuvuga tuti reka tubaramutse hanyuma tubandanye kino kiganiro. Alonzo muri coupe du president rero affiche numero 1 ni Burundi Sport Dynamique bazohurira na equipe ya Musongati hari ya Mukayanza kuri stade Gatwaro. Burundi Sport Dynamique Musongati ni equipe zitangana no kuri classement nibaza ko zitandukanye gato wowe ariko nyimbuzi amwe ma equipe ashobora go create surprise ni Burundi Sport Dynamique imbere ya Musongati yabaye ya kabiri ya Alonzo irafise izo nguvu zo gutwara igikombe cy'umukuru w'igihugu petetri gatinga iyo competition igira kabiri yitabirwa n'imigwi ibiri yo mu Burundi bamwe baja mu Champions League abandi bakaja muri Coupe du President hano amahigo ya hano Burundi Sport Dynamique kugitwara kino gikombe sindabibona biri kure cyane ufatiye no vuga kuri saison yabo bagize ufatiye no kuri forme barimwo kugeza igihe hari imigwi myinshi cyane gose ibasumba forme ikiri muri rino higano ariko bivanye nuko zino nkino uko zikinwa biba bitandukanye cyane gose na nuko champion ikinwa ndashobora kuvuga yuko bashobora kuza bagakora iyo espoir imbere y'ino equipe ya Musongati birashoboka nibwo mahigwe no tanga make kuri Burundi Sport Dynamique ndatanga mahigwe make bivanye na kigarutseko equipe nawe uranashima wakigarutseko equipe ya Musongati ni equipe yagaragaje no vuga ubukomezi bwayo bwiza gusumba imigwi myinshi cyane gose 16 bariko bakina rino higano ivyo navyo ivyo mwihiganwa naho bitandukanye hanini cyane gose ni iki gikombe Citiriwe umukuru w'igihugu rero kuri no match ndabona yuko by'ukuri kuri Burundi Sport Dynamique kujira match nk'iyi y'inyeminota 90 barabishoboye uko bohura na equipe n'umuguno vuga wowe ukomeye uko ukomeye kose ariko vy'ukuri nakazi koba katoroshe kuko iyi ni Musongati bona ko vy'ukuri yagaragaje ubukomezi paraporo novuga y'imigwi myinshi cyane gose iri kirakina riko kubganje ndabona yuko vy'ukuri kuri Burundi Sport uhagara imbere ni espoir ariko amahirwe menshi ejo twamye twagiriza Musongati amakosa ikora rimwe na rimwe ukabona ko mengo ni equipe yamaze kwimenyereza ko igarukira hafi y'igikombe itagira kakano ko kwiboostinga ngo harageze ko tugitwara ubona isabwa ikise twasi ncancane ko yereye hano kuri Burundi Sport Dynamique uvuga ko ari umu adversaire adakomeye cyane imbere ya Musongati buriya hano nka Burundi Sport Dynamique kuyemwe Musongati yobara yandi makosa yagahomera bunwa two kwagiriza Musongati ko byukuri bafise umu adversaire ashoboka isabwa iki cette fois-ci byukuri hamwe bo tangazwa na dynamique bagakugwamo na dynamique sinibaza yuko ari eskize nimwe indongo nako bamenyereza abari muri staff ya Musongati bogira imbere no vuga y'indongozi zabo imbere y'abafana bayo kuko byukuri nimigwi
ekipe ya Musongati numugwi uravye novuga igihagararo cawo ntaho bihuriye novuga na dynamique pour le moment muri kano kanya ni ekipe byibuze wanashima jereka mvuga ati bategereza gutsinda dynamique ku buryo bugaragara ku buryo bugaragara birasabwa rero yuko baba seriye nkuko babaye seriye muri zino mpera za championnat kuko Yves nimba hari ekipe novuga hari imigwi nk'itatu muri championnat yo mvuga yitwaye neza muri no migwi novuga yose ekipe ya Musongati yoba novugira inyuma yande ya Aigle Noir niko twobivuga kuko twagiye turabona yuko yana profisi n'amakosa ya Bomamuru kugira ngo ile ekipe rico kibanza ca kabiri rero ni tubone ikindi kintu coza kiza kikayishikira ku buryo yaho iza gutakaza imbere ya dynamique ekipe yari kwigwana kudakoroka ikicaro nibwo novuga zino match zikinirwa novuga ku madetaye menshi ni match novuga ushobora kuzuka ukabana iminota 90 ukazibira ubwo busatirizi wabukomeye bwa ekipe adverse ure ekipe novuga ko mbure ikiriritse hama bikagushikana muri za penalty amahirwe akagutwengera ugasanga urarenganya ariko byukuri nibwo byo genda gucyonye ekipe ya Musongati nta excuse nimwe yo bifise rero birasaba yuko iba discipline iba régulier ibandanya novuga itanga novuga uwo musaruro nkuko bari bamaze iminsi bawutanga kubw'ivyo ndabona yuko vyukora atantama minyime bo babase amawavuze iti ni ekipe novuga kuri kino gikombe bo bafise amahirwe angana gute ekipe ya Musongati si ekipe nshasha novuga mu gutwara kino gikombe ni ekipe kino gikombe baragifise muri 2000 baragifise muri 2018 ibintu nk'ivyo myaka ni myinshi cyane ni myaka ndwi urumva munane tuba turi voilà ariko le fait que wanashima uba wagize iyo warashitse kuri ico kintu kirakuboostinga rero ugiye no kuraba inzira zayo kugira ngo bashike muri finale ni inzira zoroshe par rapport novuga yiriya nzira novuga nka equipe nka Flambeau du Centre babaciyemo bazocamwe mwijambo rimwe nta excuse bafise nta excuse nimwe je ndabona Musongati wanashima hambavu novuga yirurukino gwa quart de finale Musongati je ndabona ko ifise amahirwe menshi yo gushika muri finale kuko inyuma y'ururukino bazohura numwe azoba yatsinze hagati ya Interstar na Vitaro abo nabo Musongati yababanye beza muri champion yababanye beza namazina remereye mugabo kuri par rapport y'imigwi ya realite ntaco nta gikangiro kinini cyane gose bafise imbere yabo reka tugende rero kurundi rukino rero ruzohuza Flambeau du Centre hamwe no mugwi wa Aigle Noir Aigle Noir bibiki igikombe cyabi tike baramaze kuyisekiriza yo kuja muri Champions League Flambeau du Centre yari maze igihe imaze nk'imyaka 4 itanu ikora vyiza idatwaye igikombe kaba iri ya kabiri nibaza yuko mu myaka nkandwi nijyambe itakaje umwanya wa kabiri cyane itakaje umwanya wa kabiri muri championnat bien sûr umu adversaire yitwa Aigle Noir nyene igikombe cha championnat uno mwaka abari umu adversaire akomeye ni wo favori kurusha abandi kuko tuba turiko tuvuga sezo yitwaye neza sezo indwi ku yindi yarushije abandi bose kuba mwiza Flambeau du Centre Alonso hano akazi si akazi ni kenshi cyane gose urabye novuga n'inkino bagiye barahura muri championnat equipe ya Aigle Noir yababanye beza fatira no rukurukino novuga guhanyuma ku majournée ya nyuma yari journée ya 28e journée n'ambatari 27e journée bahurira imakamba equipe ya Flambeau itsinda ibitsindo bitatu byose equipe ya nako Aigle Noir itsinda bitatu byose equipe ya Flambeau rero ndabona yuko byo kuri Flambeau donc bagiye kuduga umusozi muremure cyane gose ariko par rapport novuga nkuko ariko babivuga ino equipe yuko bahuye n'ino equipe yamaze kuba ifise igikombe kimwe nibo bari primotive nibo novuga bashashaye cyane gose kino gikombe ariko ivyo ntibivuze yuko baca boroherwa cyane gose kuko equipe nayo ya Aigle Noir ni equipe nimba bavuze ati uyu mwaka tutwinjire mu bikombe
bashobora kubafisha n'ubwo bushobozi bwo kuvuga ati pourquoi pas twari ibikombe byose kuko uribuka ubuherutse igihe batwara igikombe batwara ibikombe byose hari muri 2019 gutyo batwaye ibikombe byose uno mwaka bashobora kugira iyo sport bakavuga ati twiyibutse bimwe bya 2019 ingo dutwara ibikombe byose kandi ugiye kuraba profile bafise ubwo bushobozi barabufise ubwo bushobozi rero barabufise rero marere kuri ino equipe ya Flambeau du Centre mu gihe equipe ya Aigle Noir boba bafise iyo esprit mu gihe boza muri no rukino baravuye muri ya misi mikuru y'igikombe donc bari concentré cyane gose no vuga n'iki gikombe aho ndabona ko Flambeau du Centre yogira ikibazo ariko Flambeau du Centre mu gihe boza no vuga bagisanga Aigle Noir kiri mu misi mikuru kuko Aigle Noir ugiye kuraba bari bimirije no vuga ni bihe no vuga bidasanzwe kuko Aigle Noir bagiye kuba bakina Nkuru Nziza Cup hazo bari mu kwezi kwa gatandatu mu ntango Nkuru Nziza Cup nayo turabizi neza yuko ari igikombe gitungwanwa na fondation ibe donc bakukira barayitegurira cyane gose gusumba rero ivyo bintu byose birashobora kuza kumbure bigasamaza Aigle Noir Flambeau du Centre bakaca babitomborera ni Flambeau du Centre mbona yuko iri muri position nziza yo gutsinda ino match par rapport ya Aigle Noir ariko dufatiye kuri forme y'ino migwi donc iri muri position nziza bivanye nuko Aigle Noir yoyo irashobora kuza muri no match ikiri mu misi mikuru donc iri plus concentré cyane gose muri ayo mamanza yandi bafise ariko Flambeau du Centre guprofita voilà kukanyota kukanyota kuko nibakanya na Aigle Noir atako ati none no saison yacu ni iki tuzo justify ko ni kibanza cya kabiri twara dutahokana twagitakaje rero ndabona yuko byukuri kuri Flambeau du Centre bafise no vuga iyo motivation gusumba Aigle Noir bafise iyo motivation bashobora kuyigendera kandi aba bantu burya saison imwe mu kamahiganwa nabiri hano amahiganwa nabiri kandi aratandukanye cyane nuko rero Alonzo tuganire gato Leliere na Bumamuru hano ndibaza ni bimwe bya Burundi Sport Dynamique na Musongati hano habaye amakosa Alonzo sinibaza ko Bumamuru hari kindi kintu busubira kuvuga bo Leliere Bumamuru tubahiro cha Leliere mugabo Bumamuru vraiment ubona ko ari bona ni afishe nivyo Bumamuru batomboye no vuga ekipe nziza ekipe ya ekipe kinika ekipe kuri mbona ko ata pressure nini ya cyane gose yobashirako kuko ni Leliere nivyo bavuye Leliere ni ekipe ubona ko no kugira bashike ngaha ugiye kuraba ekipe baba baratsinze ni muri ya migwi nyene ubona ko byukuri Leliere mengo bakuyemwo atari Ngozi situmengo ni Royal Vision rero ndabona yuko byukuri kuri Bumamuru uri ekipe wari mu pretenda kuri kino gikombe no saison yose Bumamuru nibaza yuko byukuri ari akajyo keza ko gushika muri demi finale borohewe akajyo keza ko gushika muri demi finale borohewe ariko si ntibace baza bijajaye kuko match imwe nizinye ni kosa ritoyi gusa rigukura mu ihiganwa ni kosa ritoyi gusa rigukura mu ihiganwa rero Bumamuru birasabwa gusa yuko baba discipline kuri no match nacaje bakamenye ko nubwo basumba ino Leliere mugabo boyuba si bose bageze nga kandi Leliere yo mu cicaro cya kabiri Leliere siyo mu cicaro cya kabiri raba uno munsi mugabo wenyene yashitse muri cardo final ari mu cicaro cya kabiri muga harabo tutabona harabo tutabona za muzinga zaragiye za urumva uwo kwirindi yo surprise sino amahirwe yo ari ku ruhande kwa tugende Interstar na Vitalo bazohura kuri stade Ingoma Interstar na Vitalo ni no vuga bayafishe yindi mbona ko byukuri
irindiranwa igishika surtout ku banyabujumbura nibaza ko bazoduga ari benshi kuko abakunzi ba Vitaro barashashaye no vuga kwihorera kuri Interstar kuko ino sezo Interstar yababanye impamba yababanye no vuga umuzi wibuye Interstar yatsinze Vitaro kabiri kose ejo bundi bariko bara Vitaro bagize inama bigira hamwe sezo yabo ariko kandi bagize iyo nama mbona ko bagize mu mwanya mwiza cyane gose imbere yuko bahura na Interstar ku byavuzwe harasabwa ama motivation menshi cyane gose no vuga kuri zino nkino basigaje ivyo navyo nibaza yuko ari muri ntumwero nyene wo gutegura match mwene izi match rero ziroroshe ive kuko ni match utegura urukino rumwe ku rundi biratandukanye n'ivyo muri champion gumuharura amanota ya mugenza wawe mbega uyumbe kuri Vitaro nibaza yuko by'ukuri nta kindi cyitwazo nta rindi jambo boba bagifise mu gihe bo permeta yuko Interstar batsinda kandi n'ikintu gishoboka Interstar by'ukuri ni equipe ubona ko yaje kukura hako kayigo yaje kugaragaza yuko yavyutse yagarutse kandi muri uko kubigaragaza ni vyiza bavyerekanye kuri equipe mukeba kuko uribuka yuko muri sezo yahera equipe ya Vitaro yigaragaje cyane gose imbere ya Interstar rero nibaza yuko vy'ukuri cette fois ni match yo gupfa no gukira kuri Vitaro ariko ni match yo gukonfirma yuko Interstar ari nziza kuri Vitaro ivyo rero Interstar ndabona kugira ngo babishikeko ibice binini canke amahigo menshi nuko bafise uriya mumenyereza Are Olivier niyunge ko mutombora azino equipe ya Vitaro aziko ano match akinwa nari navyo vyagiye binagaragara ku nkino nyinshi zikomakomeye yagira kinano vuga muri Primus League Burundi uravye match no vuga bagiye barakina na Bumamuru Interstar yitwaye neza imbere ya Bumamuru cyo kimwe na Vitaro rero ndabona Vitaro afise umu adversaire akomeye ariko kuri Vitaro watakaje no vuga credibility kukijanye n'iki gikombe wari ufise mu mwaka uheze kuko kurangiza nivyo mu kibanza ca kane ariko no ku musegonde wa nyuma niho byakunze sino sezo yawe yabaye mbi muri rusangi birasaba yuko usova yone mu kwitwara neza muri kino gikombe citiriwe Umukuru w'igihugu binakunze twarabonye ko binashoboka ufise no gubushobozi pourquoi pas utogitwara kino gikombe Vitalo wariko rayigaruka ko mu buryo bwo kuvuga ko ari equipe ifise icitakoze uno mwaka yaririndiriwe ko gukora ariko kandi ni equipe novuga ko yadesevye cyane hari ico umuntu yo yagiriza wovuga ngo igiye isabwa gukosorera muri Coupe du Président ariko gukosorera muri Coupe du Président Alonso uzi kugiye guhurira na Interstar yakubanye mbi yakumereye nabi buriya iki kintu Vitalo bakijere gute uko bakijera ni kwevariwa gusa match bakinyira Interstar mbega Interstar yatugoreye hehe kuko erega unasanga ari n'utuntu duto two gukosora n'utudetaye nyene kuko Interstar nayo mu gukenyura Vitaro bafashe umwanya uhagije yo kuyiga ati no Vitaro ni igiki twokora kugira tuyitsinde rero nivyo bisabwa gusa nimba ari iyo motivation nkuko ruvuga babigarutse ko cyane itangwe ariko kandi nimba ari imikenyero imwe y'uno mumenyereza mutombora batasobanukiwe bicare bavyige isifi gusa yuko barabaho bakosheje barabaho basumbijwe nta kindi sino equipe anso ya Vitaro ni nziza gushika naho novuga ito habwa pressure nino equipe ya Interstar hamwe Interstar ito kwitwara neza imbere ya Vitalo malgré ko batsinda muri championnat ikabakuramwo Vitalo ikakuramwo Interstar ibya Interstar twoca tubivuga gute vyino sezo nta Interstar kugeza aha anyigeze nibaza yuko ata muntu yojija umusaruro wabo vraiment
umusaruro nka equipe novuga ihitiye mu bihe bitameze neza nta kugeza ahantu bageze cardo finale nibaza yuko atamuntu yobatera ibuye nibaza yuko atamuntu yobatera kandi en plus bakuwemo na equipe mukeba kandi equipe ega muri no match Vitalo nizo iri motive cyane gusumba Inter kuko nibo bafise ico gikomere kuri zino match zibiri nibo batoronka naho bahonyora mu gihe yosubira kubatsinda donc bobo yobariye sheke yiyongere ku yindi voilà kuri Vitalo ariko kuri no equipe iyi ni equipe izoza gukina no match iri tranquille ivuga ati twebwe business bishobotse tubikora bidashobotse nta kundi ntaco iri motive cyane ni yahe ni Vitalo canke netse kubera yabatsinze nibaza yuko ahubwo iyikeneye gutsinda ni Vitalo iyikeneye gutsinda nibaza ko iri motive ni Intersa kuko ifise ivyibukiro vyiza imbere yabo ariko nino nayo hari ibintu donc hari facts zigaragara zimotiva muri rukino nakubwiye Yves ino equipe ni equipe ifise igikombe cy'ihiganwa mu mwaka uheze ariko raba sezo yabo yabaye mbi rero aho basigaranira ubuvugiro ni muri kino gikombe none wibaza yuko hamwe bokugwamwo na Interstar bo cyahehe bo vugiki urumva ibi byose ni ibintu biba boostinga cyane gose kuri no rukino rero je ndabona yuko le Move Brave byukuri nta kandi kajyo batari kwitwara neza muri kino gikombe aho rero ibara ryo bari bagwanye mu gihe bokugwamo nino equipe asara dufasha garukane iri ya tableau ya match ariko ndagomba tugende turangirije kuri prediction prediction ya duhere kuri Interstar na Vitalo uhamahigwe Vitalo yigushika muri demi-finale muri demi-finale Burundi Sport Dynamique Musongati uhamahigwe Musongati ni nziza ndabamagwe Musongati Lelier Bomamuru Bomamuru ni equipe ata eskize nimwe yo ifise mu kuri Lelier mu gihe batotsinda Lelier Aigle Noir na Flambo Irene yo match bigoye cyane gose ndabona yuko izo bikomeye cyane ku buryo yaho ishobora no kudadanurwa no kuri za penalty aho ni 50-50 jewe mpamahigwe ziriya zo hirya sof ku ya kabiri kuri Vitalo na Interstar ku hamahigwe Interstar ego hariya ni Musongati ku ya kabiri ni Interstar ku ya gatatu ni Bomamuru ku ya nyuma ni Flambo Disan Musongati kubera ko iri archi favori kuri Burundi Sport Dynamique iyo ni match yigaragaza nibaza ko bantu benshi twobihuriza ko Interstar Vitalo ni match goye nkuko wabivuze mugabo ivyo Interstar ikoze imbere ya Vitalo ndabona ifise ubushobozi bwo kubisubiramwo n'ubundi ndabona kumengo hajya ni Interstar mpamahiko ariko ndabona mwe akantu ka 50-50 mugabo kubera ko hategerezwa kuba umwe apasa mbona ari Interstar Bomamuru nta excuse ifise yuko yo kugwamwo na Lelier iri oblige kurengana Flambo ndayamahigwe imbere ya Aigle Noir kubera iyo motivation hari ico itakoze muri championnat kitayikundiye igiye gukina na equipe iyirusha inyota no kuvuga ngaha mu Alonso tugwanira ibintu bibiri gusohoka hagenda imigwi ibiri iyi Aigle Noir itike yabo iza yayirunze irashobora kugira double nibisanzwe mugabo nka equipe zose zisigaye zivuga ngo umwanya dusigaje no kugwanira igikombe cy'umukuru w'igihugu kugira turariko dukina rimwe mu mahiganwa abiri ya Afrika mbona ko Flambeau du Centre bategezwa gukoresha ayo mahigwe cyane ko bagiye gukina numwe we waza yarironkeye amahigwe aciye ku rundi ruhande aha rero bategezwa ko investisa cyane nguvu nyinshi cyane kugira ngo barabe yuko hari cyo baviramwe nibaza ko ari ivyo umuntu yoshobora kuvuga Alonso tugende twihuta twigire muri duce kuri zino nkino za barrage nazo nyene zo kugwanira ego zizoba muri weekend match are ni muri weekend azoba ari ku munsi wejo hagati ya ndog n'imigwi ibiri igwanira igisigaje kugwanira ikibanza kimwe cyo kuduga mu cicaro ca mbere
mu gihe tuzi ko Muzinga na equipe ya BG Green Farmers bamaze kuduzwa mu cicaro ca mbere. Rero hagati ya Garage Express na Buja City, equipe imwe muri zino equipe barafite novuga ayo mahigwe yo kugwana kugira ngo baduke iyo equipe iduge. Rero ni muri match zibiri zizobatatura urukino rero rw'ibanze rwa mbere ruzoba ku munsi wa gatandatu ejo hariya kuri stade Ingoma ni igihe cy'isaha 9. Garage Express bazotangura bakira Buja City. Hama ku munsi wa gatandatu uza equipe ya Buja City iheze yakire kuri stade Runani equipe ya Garage Express. Rero hano naho kuraba mbega Buja City irashobora kugaragaza hakiri kare mu rukino rw'ibanze yuko igarutse mu cicaro ca mbere canke nino Garage Express bavuga ati uno mwaka n'uwacu. Ndakwibutse gusa Garage Express match mwenizi inye za barrage barazikinye ava hari muri 2021 2021 gutyo nyaho bahuye na Magara Young Boys. Magara Young Boys ibasumbya no mahigwe hama equipe ya Magarira duga Garage Express iradubura. Cette fois rero na yandi mahigwe basuye kuronga inyuma y'imyaka ingera kuri nga 3-4 gutyo. Mbega bigiye kugenda gute ku banyagitega n'abanyabujumbura? Ni kibazo kizotorerwa inyishu rero muri no weekend tumenye uwashoboye kushika kubyo yaharaniye sezo yose kurusha ubundi. Nihaza ko twoja muri basket naho. Muri basket reka gato duce novuga twibibutse gusa gahunda yonga onye kuri lycée municipal Bwiza ni ahantu hazobera match novuga za nyuma za tournoi yari kwiratunganywa cyane cyane mu ntumbero yo kugirane mu ntumbero yo gutanguza icese ihigwanwa ry'abakiri bato abakade ngaho kuri zone ya Nyakabiga. Kuri zone ya Nyakabiga rero ni ugiye kuraba ni match canke ni migwi ibiri yashitse mu nkino za nyuma ku makategori ariko atandukanye, kategori ya minime ndetse na kategori ya kade. Aho rero muri iyo tournoi yo gutegura ino champion nakuyo na association nakuyo higana ry'abakade ni novuga imigwi yashitse muri finale. Mu bakade hazotangura nako mu minime hazotangura urukino ruzohuza ino equipe ya Academy Club Direct Tanganyika na Atletico Olympique. Yazoba igihe cy'isaha 4 z'agatondo abayu aba mwedo 12 ni gihe mu gihe naho igihe cy'isaha 5 n'igice abakade bazoca binjira mu kibuga ni Arafat bazoca batamitwe na Don Dive. Aho rero niho rero hazoba harasozewe novuga iyo ako competition gato iko gutegura rino higanwa novuga ry'abakade ngaho mu Nyakabiga. Ni association shasha kuko twari tuzi novuga association y'abakade yo ngaho mu Buyenzi, mu Ngagara, mu Kinama, mu Kamenge, ariko bano nabo ntibasigaye inyuma bavuga ati reka natwe tutanguze novuga ino association bakade. Rero hazoba ari ku munsi w'Imana ngaho kuri lycée municipal Bwiza guhera saa 4 ni kuri avenue de l'Imprimerie. Ni kuri avenue de l'Imprimerie niyo izo nkino Alonzo ababwiye zizobera. Tugenda rero muri basketball ni VBL ino sezo rero ejo Alonzo inkino zikazoba zibandanya ni phase retour ni phase retour rero izoba iriko irabandanya. Inkino uko zitegekanijwe rero ni gute: ejo igihe c'isaha 5 kuri Sekadem umugwi wa Young Eagles uzobukina na Aigle Noir. Imigwi yose itamerewe neza na bukebuke kazohura ari igihe c'isaha 5. Remesha na Muzinga kuri Sekadem nyene bakazoba bakina igihe c'isaha 7 mu gihe Lion Team na Kerne ekipe yo mu Rumonge ni Bujumbura zikaba zizokenera kuri Sekadem nazo nyene igihe c'isaha 9. Mu gihe kuri departement rero Alonzo niyo benshi baba baragize nk'ikibanza c'umupira w'amaboko basketball
igihe c'isaha zitanu umugwi wa Gymkhana uzoshobora gutana mu mitwe n'umugwi wa New Star kuri departement. Dinamo izokina na Tigers, ni match irindiriwe n'igishika cinshi n'abakunzi b'umupira w'amaboko basketball. Mbona Tigers itorohewe kuko muri no weekend journée zose izokina nino bigwi komeye. Izokina na Dinamo bakine n'urunani ku munsi wa Mungu. Mugihe igihe c'isaha 9 kuri departement hazoba hari match y'urunani na Lezipo. Izi match zibiri ya Lonzo nizukurorera kabisa cyane nizukuraba, ni match zikomeye cyane. Ku munsi wa Mungu vyifashe gute? Kerne na Dinamo azoba ari kuri Academy igihe c'isaha 5. Lion Team na Remesha azoba ari kuri Academy igihe c'isaha 7, mu gihe Aigle Noir na Gymkhana bazokina igihe c'isaha 9 aho nyene kuri Academy. Mu gihe rero igihe Lezipo na Young Eagles bazokina kuri departement igihe c'isaha 5, urunani rutane mu mitwe na Tigers igihe c'isaha 7. Hanyuma umugwi wa Tigers n'urunani Lezipo na Young Eagles azoba igihe c'isaha 5, urunani na Tigers igihe c'isaha 7 igihe c'isaha 7 igihe c'isaha 7. Mbona ari match zipanze neza, tuzoroma kanya ko kugenda i Madrid i Barcelona ahubwo hakirika. Izi nkino rero zose zo ku munsi wa gatandatu no ku munsi wa Mungu atagihindutse nzozibera umu MC. Atagihindutse nzozibera umu MC. Karibu rero abantu barabe izi nkino zidasanzwe jo ku munsi w'ejo. Alonzo twamye tuvuga abakinyi bashasha bo mu runani, umukinyi nkuno musore yitwa Patrick McGlynn. Umugabo rero Alonzo hirya yejo ashitse hariya ku kibuga cyo kwijabe kuvuga bamwe introducinga nyene hamwe n'abandi yakoze ngo bitangaze. Kumwe nyene umukinyi ntiyagize entraînement muga kumwe umukinyi nyadatandukana n'umupira urukino cyane abakina no mugabo yafashe umupira bamuhaye umupira atangura kugira amashuti amashuti rero yakure ari amashuti yakure cyane. Umugabo alansa inchuro 50 ari nyuma ya apana kuri true inyuma hariya ku murongo ugabura rya demitere ikibuga kabiri ikibuga kabiri no si urabona hariho umurongo ugira wa 3 points hakaba rena kakandi ka muri centre hariya inchuro 50 yagize yatsinze inchuro 48. Ubugabo ni Gikoko McGlynn rero akaba yitezwe guhera muri weekend ko peut-être ashobora gutangura kuza gukinira umugwi wo urunani rero gwagize indi recruitment y'uwitwa Thierry Sanya n'umugabo w'umunya Senegal w'imyaka 26 n'umuheriye apima imetero 2 na santimetero 6. Urumva rero ko ari umukinyi adasanzwe n'umukinyi akomeye cyane rero nawe nyene ariko ejo twarababwiye ko na Dinamo nayo nyene yagize recruitment y'umukinyi w'umunyamali yaciye mu migwi ya Liège hariya muri Belgique byatangwa gushuha rero nkosora ikintu twagize twihenze ko ejo iyi phase retour iheze playoff zica zinjira bagomba kwihutisha ibintu donc nta elite 8 bazo oya na elite 8 zogaruka bagomba kwihutisha ibintu nukuvuga itariki 15 z'ukumunani Pasel Mako League izoba yaheze ahubwo bazoba batanze n'umukandida yabaye wa mbere muri VBL uno mwaka tariki 15 z'ukumunani niyo mpamvu rero za recruitment ubona zatanguye gukorwa bariko baraza urumva muri phase retour ni bya bindi nyene bibandanya abanyamahanga batanu kuba ntuzenya kuba kuri batatu batangura mu kibuga
urunani rero buriya Maglin bamuzana nuno Sanya nuko batari barakwije kijya gitigi ntibari barakwije kiriya gitigi urunani bari Chris au niveau local nyene ngana bari bafise benshi mugabo ntibigeze bakwiza kiriya gitigiri ca benshi bo yanze bari basanze bagarukanye witwa uyu mugabo Diume Mamadou Diume bafise Dikong bakagira umuhungu witwa Papa Malik ya Senegal buriya je nkibubone bwa mbere nibaza ko ari muri babahungu babo muri academy yabo hanyuma rero hakaza kwiyongera ko uyu Sanya hamwe na Maglin haravugwa rero muri Dinamo ko bariko bararesha witwa Perry urumva ngiye bizoba bisa bano kwanza bazoba barabanyamahanga abanyamerika babiri bene umupira wa basketball bahuriye mu kibuga kimwe ariko haracavugwa nyene hari ukuntu Dinamo bavuga ko Dinamo buriya ikora marokritema baravuga ko ikunda kuba nziza cyane kurusha urunani mu marokritema kuko iraba marokritema utamenya ukuntu bayihweje barazi kuraba bafise ijisho ryiza kuko akarorero bakunda kuzana bavuga yuko nk'urunani rumaze gukoresha benshi gwabonye muri Dinamo nka Dikong yatanguriye muri Dinamo ariko uribuka uyu na Diume menga yaciye muri Dinamo oya Diume ntiyaciye muri Dinamo Diume avarane umwaka wa yaraciye muri Dinamo Diume yego yaraciye muri Dinamo Diume ariko raba nk'uwitwa Brighton Ops bamubonye he muri Dinamo cagiye Dinamo ikina bale nivyo bahuriye hariya nye South Africa bamubonye muri Dinamo iza gukina bale ego barabimbwiye ko Diume yaciye muri Dinamo yatanguriye muri Dinamo rero wa mukinyi yitwa Famuke Rahim wa mukinyi rero wa Dinamo yaciye muri Liège Basketball League bambe muri basketball club yakinye urumva hariya muri Belgique umukinyi mushasha wa Dinamo ariko haracavugwa nyene n'abandi bakinyi bariko baraza ntushobora kubimenya nyene iyo bizogarukira urumva ni ibintu bizoba biryoshe cyane muri playoff hitezwe rero ekipi za Dinamo paraporo yuko faze ale yaheze Dinamo urunani hakiyongera ko Remesha agenda abona na Lezipo Tigers ndabona itanga ikibanza kuri Lezipo Tigers uravye nko muri no weekend nta mahigwe menshi ifise kuko izokina n'imigwi ibiri no kuvuga Dinamo n'urunani ziri favori cyane kuri yo urumva kandi Tigers bakoze amakosa menshi no vuga muri fazari kupermeta nkino migwi mufise akayo ko kugirwana direct ndavuga Remesha na Lezipo kwigutsinda nivyo baratsinze Tigers muri iyo migwi ibiri baratsinze Remesha barikosa Remesha yakoze imbere ya Tigers ariko byo kuri ni equipe ya Tigers mbona yuko byo kuri Lezipo iri serie cyane gose gusumba Tigers uyu rero Thierry Sanya apostinga ko ashitse mu runani ubona rero aba bakinyi baza bakinira ino migwi umutima usigama buri kumwe twamye tubivugira uwitwe uriya Dumbia Mohamed Dumbia yabaye wambe kuza kumukeza ba bose barakurikira urumva babona bakurikiranira hafi bibera muri ino migwi baciyemo nkubundi twayiko tuvuga Brighton Ops yakiniye Dinamo mugabukeye ntivyamubuza kuza gukinira nde equipe y'urunani mugiyo bija abanyamahanga Alonzo uzotangura ubone batacemera gukinira umwe muri ino migwi mikeba ngono muzi je sinzi ikintu cokogwa kugira uzane Boasi muri Dinamo n'urukundo uravye vibe novuga abafana b'urunani bamweretse urukundo iki hajya bakubwira ko bagenda muri road to bar hari bihuha bivuga yuko uwitwa Maktarge yabaye solicite mugabo bari kure yuko byumva kuko ino ekipe nyene bumva
umengo harimwo akantu ko guhemukirizo za Dinamo bamayo bavuga bari ku rutonde biravugwa ko bari mu bakinyi urunani rurabira hagufu cyane ko zari renfort zihereye ngaha kandi z'abakinyi beza by'ukuruzi neza ko bashobora kugufasha hazogera igihe rero uvuga uti amaya za yarabaye wa Dinamo naho kontri heze mugabo kuza gukinira urunani cyane hazogera igihe bizuko kuko concurrence ni kimera za Real Madrid na za Barcelona bizu waciye hariya naja handi biragoye biba bigoye cyane nubwo arabakinyi nyene baba bagenzwa no gusuma canke babikora nk'akazi hazogera igihe rero ubona ko ivyo bintu baba babigendamwo buke cyane kozera nivyo mu Burundi muri karate twibutse ibigiye kuba muri karate. Yes, muri karate no kubibutsa gusa gahunda yo ku munsi w'Imana novuga yagenekereza ya 11 ni ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha zitatu kuva igihe cy'isaha zitatu aho onye mukinanira kuri centre Warisi niho club ya Matsuki club ya Matsuki imigwi yose ikukira ya Matsuki bazohurira hamwe iyo mvuze rero imigwi yose canke ama club yose akukira ya Matsuki na ama club aba yararamuwe nino club ya Matsuki ko club ya Matsuki club ya kera cyane gose yatangujwe n'uyitwa Pascal Kazuiti rero kuva muri za 90 hari anyurumva yuko aba yararamuye novuga abakinyi benshi abo bakinyi nabo b'amakarateka benshi babaragiye hirya no hino baratanguza amakrebe yabo ndetse nabo bararamuye baragenda hirya no hino bararamura kandi novuga abandi bakarateka barashinga yandi makrebe rero krebe yose novuga aba yaravuye kuri ya Matsuki aba yarashinzwe nabo baraciye kuri ya Matsuki bazohurira hamwe mu ntumbero yo kwigina canke mu ntumbero yo kwibuka uno Pascal Kazuiti uno mu metre wabo uno mu legende wabo na cyane ko rero bazora mukavuga bagira ama demonstration cyane bagaragaza novuga aho bageje imbere runo rukino rwa karate bizaba ari ibintu rero bimeze neza cyane gose ariko ni mu ntumbero yo kugirana yo gutera iteka novuga iyo club nako uwo Pascal Kazuiti kuvyiza novuga yakoreye abo abaciye ngaho onye ariko kandi bagize ico bashitseko muri ikarate nuko ni kuri centre Waris igihe cy'isaha zitatu ku munsi w'Imana muri rusangi ngaho mukinanira ariko sinogenda ntibukija kandi kantu gato ikazoba muri weekend ngaruke gato novuga muri football akona kosa kandi ni tournoi novuga iriko irorganizwa novuga no witwa Faraja no mu diaspora wari anye ku mugabane wa Amerika ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatikanyije n'aba ba Mohamed biberi Dubai ku munsi wejo niho hazoba tirage au sort nabanyeci bitoki borganje novuga tournoi izobahuza mu civugo cyo kivuga ati pere conciliar canke kusubiza hamwe mu mubano mwiza rero ino tournoi tirage au sort ya izoba ku munsi wa kangahe ku munsi wejo hama genekerezo rya 14 genekerezo rya 17 batangura higanwa igenekerezo rya 17 novuga zuko kwezi igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatandatu iryo higanwa rizoba rirangiye ni kuvuga yuko kugeza ubunye ni higanwa rizoba rigizwe n'imigwi 8 yonyene imigwi 8 tirage au sort nakubwiye ni ku munsi wejo uko rero bizoba bimeze bazotomborana hama bakurakuranemo muri phase novuga ya direct bakurakuranemo hama imigwi 4 ihabwa amahirwe gushika muri demi finale bashitse rero muri demi finale hama bace bakina ama match ya na retour gutyo rero zimwe muri critère novuga zashizweho nuko muri iyo migwi bivanye nuko mu Cibitoki hakinwa haba abakinyi benshi bagagize muri za première edition canke mu yandi ma division nuko ino tournoi ni yaba veterans ariko haremerewe buri equipe yuko bandikisha abakinyi bagera kuri 5
bakina mu madivision ariko muri abo batanu mu kibuga hemewe kuzoba hari harinywe abakinyi bagera kuri batatu bonyene niko bizoba bimeze rero kuri no tournoi tuzoza turabibashikako uko bizoba biriko biragenda.